Halo turabaramukije bakunzi b'ikime Mala TV kwa kuntura tubigenza turi mu ntara ya Kayanza murabona ko namaze kubashika namaze kugira impande y'umukobwa mwiza umumisi wo mu Kayanza rero ni kwa kundi mpanda bikora sishobora kugenda hari impano ahantu hari impano je ngomva yatakiye na kimwe ndabakoreye ama nkuko muriko murabibona ndi kumwe na Miss Kayanza 2021 reka kwanza banze ndamuramutse turakuramukije Miss Kayanza ndabaramukije amakuru Miss Imed muvuga udukinga mu Kayanza imbeho gusa niturembete akayaga hama murabizi yuko uko umwaka uheze mukanza baratora umumisi murazi ko umwaka uheze havuze byinshi no mwaka naho hakaba haje ibindi urumva ko umwaka ugenda hagenda bazana bishasha dushaka ariko mbere ko dutangura kuvuga byinshi dushaka umumisi abanza bidondore kwanza nitwa Miss Noussaiba Samila uri mu mizirimo oya bon mugana butse ari yondi ubu naravuye wabaye ubihebe wabihebeye Zabaye muri famille nyene twavuyeho presque twese hasigaye papa wenyene untunga ivyo nza kubaza urabizi ko nk'abo umuntu umusare agezweho ubunya bisaba ko abantu bose baza bashaka kumenya tuntu twishi ubu uri muri eglise ndi umukatolika Miss Noussaiba izina ryiza cyane kandi ndarikunze hama dushaka tumenye Miss Noussaiba ninde mu buzima bwa Miss yose Miss Noussaiba akora iki Bo duciye ku mayanga ariko Miss Noussaiba ninde twibwira amajambo makenya Miss Noussaiba ndi umunyeshure lendi nzoba ntonze ku ishuri nzokwiga medicine i Bujumbura ukuvuga uvuze ati Miss Noussaiba n'umunyeshuri kenshi abantu benshi baciye bikangana muri secondaire muri primaire kugeza ubu Miss Noussaiba igahe niga université no mupwari oya yakore bivuga muri université y'u Burundi je siyo nzoca mugabo urabifite uburenganzira ndabifite uburenganzira ariko ntibyakunze kubera faculté nshaka sinayironseyo ndayakwize n'ubu noshaka nojayo injeni ndumva ko barabivuga kenshi yuko ari umwigeme w'injeni vraiment mu injeni ari na kimwe mu bintu byatumye utsinda abandi benshi avuga igifaransa neza ashaka kuturamukiriza abantu mu gifaransa oya nawe itogwa uko byateguwe kugera Miss Noussaiba aje kuba Miss byakuje mu gute kugira ico cyumve bikuze Ponje natanguye ndabibwira abagenzi banje ari blague nyene tije nabonye nabandi batogwa kukijewe nyene ndiko ndafina nyene ico gihe na fiche ntiyari bwasohoke maze gusohoka fiche rero mbona ngo umuntu wa mbere ngo azotora ngo miliyoni miliyoni ndawucikanye Fume ndi haminervale kwa nariko nditegura kwiga privé simfume ng'abanyaminervale basi mama zose sigara ararondera yandi nico cyamotivye nakindi agafaranga niko kambere katunyeje muri Miss bon ego gusa nyene nabona yuko amafaranga atariyo yoza imbere ko nyene n'imigambi noba niyemeje norondera nk'abantu baza barayimfasha kugira nyene nisinde nzarike biboneka ko Miss Noussaiba ari umukobwa atera inkuru cyane ariko nshaka kumenya bari bifite icyizere ngana gute ko wotsinda muri Miss Kayanza cyari cinshi vraiment nsanzwe nizera ikintu cyose nkeneye kugikora ndagikora neza si nkuko umuntu abambwiye ngo none ukora iki ntaciyumvamwo vraiment ndagikora nabi ariko ari je ni motive mvuga ati ndagiye ndagikora neza wari usanzwe ubifata gute wakira gute abandi bantu ubonye baje muri Miss Kayanza hari igihe usanga ari ibintu biba kenshi mwijoro canke abakobwa bakabatwara ahantu bakabamaza iminsi wewe abavyiye bavyakira gute bon mama mukuru mubwira ubwa mbere yavuze ati ibyo bintu bikujemo gute ko arabizi ko nasanzwe ndi umunyakirori nta birori vraiment byinshi jenjamo aragerageza kubinkuramo nyene tibijya bintu riri imbere y'abantu biragoye urumva yarumva nyene ko kuja imbere y'abantu benshi nyene ntiyabikunze cyane gusa mu nyuma avuze ati none ko yabishatse aca aranshigikira aramfasha muri byinshi ibintu by'ama like n'amapartage niwe yabindondereye cyane ego yaramfashije cyane cyane habuze kwisanga muri Miss ego urabye abandi bantu mwari muri kumwe ukumva ikizere bari bifitiye n'ishobora uri bifitiye wewe niki cyatuma wigiriye confidence yuko ushobora kubatsinda icyambere barakunda kumbwira ngo bajya ngo nta gifaransa bagusumbya tiwe uze wige neza ibintu by'igifaransa ntuzotumara amaze ikindi naco cyatuma nigira confiance
nuko ari je nayo mutoyi muri bose nabati aha nina pasa nkashobora kuba Miss ndovuma cyane ndafite ico ndabarushije bazi yego Miss amaze imyaka ingahe Miss imyaka mfise mfise 19 ans 19 ukaba warahejeje imanite yego bavuga ko umenga ngo uri umukobwa w'injeni wize ibiki nize biochimie et sciences de la terre ninjya science A B science B ya kera wari wigahe muri lycée Notre Dame de l'Annonciation de Bukeye Bukeye abantu mu kibano babyakira gute kumva Miss Noussaiba muri Miss bo babyakira gute ava yuko kwanza ujayo bo babifata gute nabaguca intege oya vraiment muri quartier nta banci intege bahubwo baranyankoraje cyane tigenda turonke Miss mu Giswahili ati muri quartier natwe dutegwa iteka ego vraiment nta banci intege mu kibano bimaze guhera uzo ubona wisanzura Miss abantu babyakiriye gute nawe babyakiriye gute bonje kuri wewe kwanza babyakiriye gute je nararyohewe cyane nubwo nigirira confiance gose sinabona ko noba n'uwa mbere kubera nyene abo muba muri kumwe nabo nyene baba bashoboye ntubuzi iti ujya munsi bazobateguye ibi kugira ibi hari ico bazondusha urumva nyene nararyohewe cyane numva yuko sinzi nyene ko mu bakobwa mwari muri kumwe nk'umukobwa wari ukavuga ati vraiment nanje ndamuravye ndumva ubwoba ni nkane ubwoba oya je nta numwe yantera ubwoba ariko ndakora makane kudusoni isoni imbere y'abantu wari wavyituramo gute dusoni oya je imbere y'abantu nasoni ngiye oya urabiviva nyene nshaka kumenya imigambi Miss Noussaiba ya presence je na presence imigambi cyane cyane yo gukorana n'abajene bakunde intara yabo n'igihugu ku buryo bari bazorondera kuyiteza imbere baze barafasha donc administration abajene cyane cyane nibo nipfuje gukorana nabo none nk'ubu ku bwawe ubona ho ko gukigira ivyo bishikeko canke urabona ko byatanguye intambamyo yotuma bitaba musanzu abajene hari kutitahura ubona wo kora kugira ngo ivyo bavyumve intambamyo ahubwo ya mbere izobaho ni corona nta bindi vraiment kuko maze gupresenta iyo projet yanje nkatogwa nka Miss naronse abantu benshi banshigikira bakamama ide tuzobikora uku intambamye rero mbona niyo ya corona gusa yogorana kuza turahuza abantu ari benshi n'ahandi nibaza ko atangorana nta kibazo c'uburyo ubona wari ufise wokomanga hehe ubona umenga byokunda ni ikintu cyari gishigikiwe cyane hari abo ubona nk'amakampani canke muri guverinoma hari ico ubona barabivuga ko nabonye bari benshi ni avantage nyene dufise uno mwaka kubera dushigikiwe na gouverneur baze mukuru w'intara yose urumva twaravuganye nawe turandika projet tukamushira akaba ari waca tubwira ati ndaboriyansa aha genda musaye sponsor haha mugaya nawe yamaze kubibabwira urumva ikibazo c'uburyo naco nyene nibaza ko kitazogorana cyane naho tuzoronka make tuzoyakoresha uko nyene tuzoyabona kugeza ubu miliyoni baba baraguhereje ubu miliyoni uri hega nusu miliyoni sinabwiye ko ngiye kurandara minervale narayamaze ijoro ntiwaraye waserebuye gute nk'ijoro yo nk'ijoro nari ndushe honyene nari nsinziriye vraiment najyanye umwanya munini handi naho twasangiye n'abana bajya twari kumwe ko twaraye hamwe ibirori bimaze guhera twagiye kuryama hamwe dusangirira hamwe hama turasezerana umwe wese arataha nta bindi byakurikiye ariko ugerageje kuraba ukuntu ihiganwa rya Miss Kayanza ritunganijwe nuko bagutoye wewe ubiha iyihe nsiguro nkawe nk'umwigeme ngaha mu Kayanza abandi bavyakira gute nawe ukabiha insiguro benshi bavyakira sinzi hari abajya byakira neza n'ababyakira nabi usanga bavuga ati bajya abakobwa baja imbere y'abantu bakigira ibintu byinshi bizungurukisha bakabifata nko kutagira indero canke kwishira hejuru kwishima mugana nuko nyene je uko ndabifasha uko wanje umwe wese agenda afise projet yiwe agiye gukorerayo umwe wese afise motivation yiwe je nibaza yuko ahubwo bazoje bararongeka n'abandi nyene baje guparticipa birerekana confiance ufise muri wewe n'ico ushoboye
urashobora kuronka n'abandi babigufashamwo ukadevelopa amatara yawe ukiteza imbere wowe nyene. Je mbona ata kibazo kirimwe, ahubwo twuguruke mu mutwe. None nkawe nk'umumisi uhari ubu, abavyeyi urabona ko benshi hariho kutabyumva, tubivuga gutyo, hariho kutabyumva, umva ko umengo umwana agiye muri bijya aba yataye indero. Wewe nigiki wobabwira canke nigiki uteganya? Ko hari igihe usanga nibaza ko wogiherwa abakobwa beganywe ari benshi. Kubwawe nigiki wanura abavyeyi bona baterekura abana babo ngo bidegemvye canke wanashaka bashobore guparticipa mu bintu nk'ibyo? Cyambere nobwira abavyeyi ni ukuza barareka abana babo bakadevelopa impano bafise. Umwana ashobora kuba afise impano nk'iyo kuririmba, avuga ngo ojya ngo mu kuririmba baraba amaklipe y'abandi bagira ngo nta ndero irimwo ibintu nk'ibyo. Umwana afise tala yiwe mwigisha ahubwo ingene yoyibamwo neza, ata bintu byo gushira isoni bigiyemwo, wowe nyene ubimufashemwo. Numva ariko byogenda. Kugeza ubu minsi muhira kwa mama kwa na papa bagufata gute, babakwagiriye gute mu muryango? Mu bisanzwe bavyakiriye neza, kurumva nka mama niwe yabimfashijemwo, yararyohewe cyane. Gusa papa sindabizi vyiwe. Turavugana ya papa y'Ubujumbura. Okay, ubu rero ugiye kubandanya gute ubuzima bwa Miss, bugiye kubandanya gute kugera batoye uwundi? Kugera batoye uwundi nk'ubu ko ngiye ku ishuri, hariho abo dukorana amaproje, ndabibabwira ku matelefone tukavugana, tikora ibi hama nkazoza nza babimaze, niko nzoza ndakora ubuunya, hama mpaka hagere yuko tuzotora uwundi, tuzoba turiko turakora amaproje amwe dutegura na Miss Kayanza 2022, tuzoba turakorana nabo. Ariko ni nk'ikihe kintu ubona bari kuvuga ko ushobora gukorana n'abajene, nk'ikintu ubona ugukosora ubu mu rwaruka rukunda ibintu by'ibirori cyane, ntibakunda gukora. Mu bisanzwe naho nyene tuzobafatira twebwe nyene, tuzaturorganiza ikintu c'igikorwa cyo tubajana mu kirori. Baje gukora bari mu kirori. Ego oya, après yuko gikora tuje mu kirori, niho naho ufatira abajene mu bisanzwe. Babikore bari muri mood yabo. Bari muri mood bazanira umuziki bakore bari kwatamba. Urumva hisiri kiraca ugenda ujanye naye. Urukujana naye ko boni tworongenza turafaya abajene turagoye he. Dukunda ibintu by'ibirori cyane, ifoko rero bigabanuka basi dukore ntaco tubirimwo basi. Nitwigira abaseriye gose mugabo ngo turenze. Yego. Ariko burya nta nyambe buragahonzi. Ikintu cyose cyo kibaye harabaho kote negative na kote positive, kandi ntabwo ibintu byose twabitera amashugwe. Yego. Ugerageje kumva ndazi ntihabuze abantu batakunezererewe canke kuko urabizi hariho bamwe ko murahiganwa nta kote wumva itishimiye uko ibintu basi ko byagenze n'utundi tujambo nye ku ruhande canke baba kugerageza bakubwira ibintu bitakuryoheye. Biraba nyene kuko n'ubwa mbere tuba taradutora, wararaba nk'amakommentaire kuri Facebook nta numva bakaguponda mugabo bavuga ati naco. Yego. No mu nyuma ugasanga ngo kajya karango kari kagufi ngo naco kari gasumbije abandi ngo barayivye, amajambo menshi nyene ntabura, amajalousie gusa nyene no kubera baba batawuronse nawe rega bice bitahuri. Birumvikana iri kuri 6 ni makoronka. Abakwanka n'abagukunda si benshi. Cyangwa kaza wumva uwundi ushaka nagize partage ata naho yigeza yigira. Niyo yigira bose ntiwobashikira ntuka babigira ko bagufana ntabwo babigira uwari wese yose yikwishuza partage yagize. Ashaka gusanga atana yigiza ahubwo akaza kuyikwishuza. Ari hypocrite. Yego hypocrite gusa. Reka tugushimire, ariko mbere ko turangiza dushaka nimba hari akajambo tutakubajije canke akandi kantu wari wifuza gushikiriza ushaka gashira ko kumamarative twara gukurikiza. Nibaza batakinda atari uko nyene twobandanya twikingira corona nitumare. Ugiye bagafise wowe? Wakazanye? Nakazanye nuko nari nanse kuvugira kuri mikro ndakambaye. Bereke. Ndakambaye muje murakaraba cane. Yego. Twandanye twikingira. Muza duhawe nk'imboneza nkuti ni wategeza kubaye uri kureka abandi. Ego gusa nari nanze kuvuga nyene ndakambaye biragorana. Hari n'imetero ntabwo twakoragiye. Ngo bakunze bikimamara TV mwandanye mugira subscribe
muze muraraba ibiganiro bishasha bije muze muramenya abamisi bashasha n'ibikorwa barimwo n'andi makuru menshi atandukanye agenda araba mu gihugu murakoze nawe